Urubatse? Sindubaka. Mumvise neza ko cadeau Lavelle. Sindubaka. Cadeau Lavelle narubaka. Umba abakeneye yuko namba yiwe ndibaza baraza ko. Oya sinaje gukora publicité. We na ubwa kuzi ngo baza ngo ndiko ndarondera umugabo. Yes. Kumasa gafite Hello guys, aha ni kuri Blessing Talk TV. Ku journaliste ni Elyse, journaliste officiel. Uno musi tukaba dufite umutumire wacu togeye kandi kwisangira aho habereye lancement officiel. Mwese muramuzi. Ndibaza sinavuga byinshi kuri yo, reka tumuhakanya yabanza twidondora. Ndabona mukije cyane gose nitwa Cadeau Lavelle ndumukinyi wa cinema ndundi ego. Ya, Cadeau Lavelle. Ndibaza ni filme nyinshi naze gukina. Ya none ni cya kintu kigutuma wumva ufite umwete wo gukina film? Ni nk'icatumye novuga ndayinjiramwo kuko numuhamagaro wanje numuhamagaro kanizera ko Imana ari yantoreye uwo muhamagaro. So kubw'ivyo rero niyo mpamvu ntanemwe no kwigera numva nuhagarika umwuga wanje wo gukina film cyane ko ubuye niko kazi novuga ko nkora. Ya. Ni Cadeau Lavelle. Aha ni kuri Blessing Talk TV. No musi kaba waduhaye akaryo ko kugira ngo tuyage cyangwa se tubazanye tubazo. Harakazo ngomba kubaza. Niba he bantu bagufashije muri urugendo gwenda shime gukina film? Abantu bagufashije. Navyumvise. Ahanga nagomba guhera ku umuntu, nagomba guhera ku Mana. Niyo yatanguye yamfasha kandi yabanye nanje guhera mu ntango yagiye ifata ukuboko yagiye inyakiriza itara noneho nshahagaragara nshahabona. Kubw'ivyo abandi bantu ro banshigikiye aho novuga nka warubizi ariyo ya mbere yatanguye kunyinjiza muri filme ayambere yatanguye kunyakira muri filme aho twakoreye ama filme agatandukanye abandi bashimira cyane ariko inyuma ya warubizi abandi shimira ni BMT nibo novuga ko bafashe ukuboko bakangira ico nduno musi muri cinema ndundi. Ja. Merci san. No, Cadeau Lavelle urubatse? Sindubaka. Mumvise neza ko Cadeau Lavelle. Sindubaka. Cadeau Lavelle narubaka. Umba abakeneye yuko namba yiwe ndibaza baraza ko. Oya sinaje gukora publicité. We na ubwa kuzi ngo baza ngo ndiko ndarondera umugabo. Yes. Kumasa gafite Ya, rero urumva sinovuga ngo batora kanime. Ya, okay. None Cadeau Lavelle. Ni ya film wa warigeze gukina? Cyangwa se iyo yubonye cyangwa se ukayishamo birashoboka kaba uriko hari uwice nko muri salon kabatika shimo nka film no nakinye cyangwa se ni ya film wa warigeze gukina ijanye no kubuzima bwawe umva ikoze kubuzima bwawe ubuzima busanze cyangwa se sinovuga ko hari film no bamaze gukina yerekanye n'ubuzima bwanje novuga ngo habaye nk'uruhurirane. Oya hari kubera ko akenshi jo ubuzima bwaje sikabukina ako kumbure umunsi uzoshika nzokina noneho shemo n'utuntu two kuryoha ariko filme nkunda novuga ko nkunda kurusha izindi noneho zidazikunda ariko yo kubera ko ariyo nashizemwo ukuboko kunini cyane niva mwihoro kwa karije nayihendukiye ubwo iyo ndayiravye mbona amaboko yanje simbona acting yanje gusa mbona n'amaboko yanje ndayikunda cyane. Thanks sana kubana nacu akuririza akantu kajyo burya ije abakenya. Murakoze cyane. Murakoze namwe ku makajyo. Yes, ani kuri Blessing Talk TV. Blessing Talk TV cyangwa se fans harakabazo nyene kakiri hasi na hasi. Ya, none burya na industry muri films hari akajyo cyangwa se hari akarusho ubibonamo ku buryo tutiri intege n'abafite impano nk'iyo yiwawe. Abafite impano n'abandi bavyifuza bose ndabatenege cyane gose kuko ni ikintu ciza uretse ko gihanura ubu societe haba bato haba bakuru haba benshi canke bake ni ikintu gishobora kukubera akazi kagufasha kwiteza imbere kandi ni ikintu kizodufasha guteza imbere ibendera y'u Burundi bimwe byose nifuza jewe. Cadeau Lavelle. Okay, aho ugeze ku ntambwe ndabona kugeze ku ntambwe ishimishije ndabibona cyane. None ni hehe keneye kurenza gushika nawe wifuza gushika kuko
wumve hariyo rero novuga ko urugero aho ushaka kugera nama navuze mu biganiro byinshi ahubwo nkekana niho nari bwabivuge jewe nifuza ko sinema ndundi apana jewe kuko sinema ndundi netera imbere nanje zoba nteye imbere rero nifuza ko uburundi bwo idarapo y'uburundi ryogera kure mu makungu biciye muri sinema ndundi. Yes, okay, none Lavelle ko tuma tumva benshi bari muri industry yo gukina filme hariyo kenshi baca bavuga ngo reka ndavyite kwiyongoza baca yiyongoza mu bintu byo gusohora indirimbo yawe ufite ufite jewe abantu nzi bakina sinema n'abaririmbyi kenshi usanga bahereye mu ndirimbo uko niko ndabizi rero udufashe nk'abaririmbyi ba gospel ubwo sinavuga ko ari kwiyongoza rero umunsi umwe nzokumva impano inzemwo canke no yereka so inzoshira ariko umwanya shandi kugakarabu vraiment nekwibe. Yes, mwakoze wa Blessing Talk TV mwakoze kudukurikirana guhera ku ntango gushika ku iherezo ahanyere tati kubera mu butumire wacu cadeau Lavelle tunge kandi turagire ngo kugira ngo tumwishikire ahari ya wakoze kubana nacu wakoze cyane kuvuga kandi mwakoze kudukurikirana cyane turabakunda cyane ciao ciao.